Turabaramukije kandi turabahaye ikaze banywanyi bacu mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho iminsi yose kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. N'umwanya w'ayandi makuru agezweho muri indwi dutanguye niyo dutanguranye, turi kuwa mbere ku itariki ya 17 Ruheshi 2024. Tukaba tubahaye ikaze mwe mudukurikiye muri mu Burundi, mwe muri Bujumbura, mwe muri Igitega, mwe muri mu bice bigiye bitandukanye mu ntara irya nino, mwe muri mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, mwe muri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Turazi ko mwese mudahwema gukurikira ivyo dushikiriza mu makuru habavugwa muri politike, hagati y'akazina muntu, ubutungane, bivugwa mu kibano, bivugwa mu mutekano, bivugwa irya nino, byatangajwe n'abategetsi ku mbuga ngurukana bumenyi. Ibigaruka ko mu bimenyesha makuru n'ayandi menshi tubatoreza dufashijwe n'amasoko yacu dufise irya nino. N'umwanya rero wayagezweho twabatunganirije muri iki gitondo. Ukuri nukuhe ku vyavuzwe ko vyabaye bijanye n'umutekano kuri Radio Television Nationale du Burundi RTNB. Hari benshi bakurikiye vy'iyo nkuru mu mwaka uheze, ariko tubazaniye indi nshasha. Nkuko rero twabibemereye, inkuru zijanye n'umutekano tuzibagezaho gusa kuri radio na televiziyo vy'igihugu RTNB. Abenshi rero babonye vyabaye mu kwezi kw'icenda hamwe no kwa 10 2023. Hari abasangijwe amakuru n'ikinyamakuru SOS Media Burundi yavuga ingene kuva ico gihe hari hongerejwe abasoda bacungera RTNB, hazana n'ibirwanisho bikomeye hamwe n'imbwa zisaka. Ikijanye rero n'imbwa zisaka, abo twabajije rero mu bahakora bishuye ko ata kintu kinini bari babizi ko ico gihe. Bavuze ko ico gihe bagiye mu gatondo batonze ku kazi basanga hari ivyahindutse bijaye n'umutekano wa RTNB, harimwo nk'ivyo vy'imbwa zisaka. Bakaba baratangaje ko inyuma y'umutaga atavyo basubiriye kubona, ibintu rero vyari bimeze uko vyahora. Gusa hari abagerageje kubaza mw'ikambi y'abasirikare bacungera umukuru w'igihugu BSPI, bishowe ko BSPI yari herutse kuronka izo mbwa ngo zimenyereye gufasha mu matohoza, none bari bariko barimenyereza kuzikoresha. Kumbure niyo mpamvu zavuzwe ku kirimba umukuru w'igihugu akoreramwo Ntare House hamwe no kuri RTNB. Kuri urwo ruhande amatohoza yacu nta kidasanzwe yerekanye, ariko abegereye kuri RTNB baremeza ko umutekano wa RTNB wari wongerejwe muri izo ndwi zibiri canke zitatu zari ziheze. Ico gihe tubibutse ko umukuru w'igihugu yari hanze y'igihugu amaze indwi zishika kuri zibiri, aho yari mu gihugu ca Cuba hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa ico gihe hagaragaye impari zikomeye cane hagati y'abasirikare bacungera radio na televiziyo vy'igihugu. Amatoza yacu yerekanye ko ku itariki ya 15 ukwezi kw'icenda 2023 hari ikibazo cadutse hagati y'abasirikare kuri RTNB, mu gihe abasirikare bari bacunze kuri RTNB bo bari bahamaze umwanya muto kandi bakaba bari basanzwe bahindurwa uko haciye ukwezi. Ico gihe ku mugoroba ku itariki ya 14 ukwezi kw'icenda 2023 harazanywe n'abandi basirikare kugombora basanzwe, n'impari rero zaduka hagati y'abari bahasanzwe. Bararahiye gusohoka bavuga ko bitumvikana ingene bashaka ko bahindura, kandi umukuru w'igihugu yarari hanze y'igihugu ari muri Cuba hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bari baje kugombora rero bahasanzwe bahavuye basubira inyuma, abahahora rero barabandanya akazi. Aho ngomenya ko ikambi icungera umukuru w'igihugu BSPI atari ikambi isanzwe nk'izindi. Iyo kambi ikabihabwa amategeko n'umukuru w'igihugu ubwiwe, mu gihe izindi kambi zikura amategeko ku mukuru w'igisirikare c'u Burundi. Ntawuzi iyo ico co kugombora naco bacarazaniye n'impamvu vyoba vyarateye amakenga basanzwe ku kazi, mu gihe rero bari baje nabo basanzwe kuri RTNB bose begukira ikambi imwe BSPI. Impari rero ntizamaze umwanya munini kuri iyo tariki ya 15 ukwezi kw'icenda 2023. Coge rero niho havuye ko ku mbuga ngurukana bumenyi zigiye zitandukanye abarundi barahanye n'ibihuha vyinshi cane birimwo n'impari. Ibihuha vyose bigaruka kutumvikana kuri mu bategetsi bari muri CNDD-FDD. Hari abavuga ubwoba buri mu bategetsi kugeza naho bamwe mu bashikiranganje batari bakize n'ico bokora n'ico boreka kubera batinya gutukwa na President Ndayishimiye hamwe bosanga bakoze ivyo badashaka. Ari ico gihe rero bavuga miliyoni 5 z'amadolari umutegetsi wo hejuru cane yaraherutse kuja kunyegeza mw'ibanki muri Kenya. Tudashimye kuvuga uwo
umutegetsi wo hejuru cane rero yaravugwa ko yoba ariko agerageza kujana yandi mahera menshi mu gihugu ca kure. Arabagarutse cane ku ngendo z'umurengera z'umukuru w'igihugu n'umupfasoni we mu mahanga. Benshi rero bakaba ico gihe batumva nk'ingendo umukuru w'igihugu aja muri Cuba ku itariki ya 10 kwezi kw'icenda 2023, imisi 5 imbere yuko inama imujanye itangura ku itariki ya 15 kwezi kw'icenda 2023. Babona ko ariko arasesagura ubutunzi bw'igihugu canke ko hariho ikintu kinyegeje kitavugwa ariko arakora ico gihe. Arabavuze cane ku mbonera kure zirungikwa gusaba ubuhungiro muri Kongo. Ivyo bihuha vyose rero vyagumye bishibangira kutumvikana kuri mu butegetsi, mbere bamwe bakibaza ko hariho n'ibihangange bishaka gusenyura Evariste Ndayishimiye, abandi bakavyita urwenge rwa Neva kugira ngo agareke ibihangange vyari biriko biramupinga ico gihe. Amakuru yo muri CNDD-FDD rero biranasaba no kuyitondera cane kuko hari ibihuha ubutegetsi bwonyene bukwiragiza kugira busamaza abantu mu gihe buba buriko burategura ikindi kintu kibi. Hari ibindi bihuha rero ico gihe biba ari ukuri, ariko iyo bimenyekanye cane hakaba abaja hagati y'abategetsi bashamiranye bagasukamwo mabisi. Birasaba vyose rero kuvyitondera, ariko rero icemezwa nuko hamwe hobaho ibihangange bigerageza gutembagaza ubutegetsi muri kino gihe ngo bitoba bibikoze ku neza y'igihugu, ahubwo vyo bikora kugira bikingire inyungu z'akarwi gato cane gasanzwe gafukamye mu nda Uburundi bwose. Iyo nkuru twari twashimye kubagarukaho kugira ngo tubwibutse ivyabaye mu kwezi kw'icenda ku itariki ya 19, ubwo aho ni mu mwaka uheze wa 2023. Tugaruke rero muri CNC. Ese n'urwego rujejwe gukurikirana uko ibimenyesha amakuru bikore canke n'urwego rw'igikenye? Amaradiyo 4 akorera mu Burundi yarankiwe kugira urunani rw'amaradiyo kw'itegeko rishasha rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru, kugabisha ikinyamakuru Iwacu canke kubuza radio Bonesha FM gushikiriza ikiganiro cayo. CNC, inama y'igihugu ijejwe gukurikirana uko ibinyamakuru bikora, yarabaye n'igikoresho c'ubutegetsi co gutera ubwoba mu kibanza c'igikorwa co gukurikirana uko ibinyamakuru bikora. Ico gihe abanyamakuru bari bafise n'amakenga ko hashobora kuba ibikorwa bibi gusumba mu gihe himirije amatora. Ico ayo maradiyo 4 yari yateguye gukorera ko yari integuro nshasha y'itegeko rihindura itegeko ryo kumenyesha amakuru ryo muri 2018. Aya maradiyo 4 harimwo Isanganiro, Bonesha FM, Hema FM na Shima FM zarankiye gukora ayo makuru. CNC asiguye ko hataragera kugira ikivuzwe kw'itegeko ritaraterwa ku mukono n'umukuru w'igihugu. Iyo nkuru rero yabaye buca ayo makuru y'urunani rw'amaradiyo aba ku wa gatatu wa gatanu ruheshi 2024. Maradiyo yari yiteguriye gukora ayo makuru hari haheze indwi irenga ategurwa. CNC rero yatanze insiguro rudende ko atamakuru akwiye yoboneka kuri iryo tegeko, n'ubwo inama nshingamateka yamaze kwemeza iryo tegeko. Umumenyesha amakuru rero ico gihe baratangaye ngo ntivyumvikana ukuntu CNC itubuza gukora ku makuru adukora ku mutima, mbere nta gishasha kirimwo kuko hari bamwe n'abandi bamaze kugira ico barivuze ko. Niko rero bivugwa n'umwe mu bamenyesha amakuru babaye ngo bagenzi bacu bibaza ko hari uburyo bwo kuburabuza ibinyamakuru imbere y'amatora yimirije y'abashinga amateka n'abakenguza amateka muri 2025 hamwe n'ayo mukuru w'igihugu muri 2027. Koze ikimenyetso ciza na gatoya. Urwo rwego rero ngo rwategerezwa kudushigikira mu vyo dukora vyose vyabaye kwa mbere yo mu kutubuza gukora twigenga. Niko n'undi mumenyesha amakuru avugana agashava akibaza ko hamwe ibintu vyobandanya muri iyo nzira abamenyesha amakuru batoronka intege zo gukora mu bwisanzure no mu bwigenge umwuga wabo. Zirya mbere CNC yanka amakuru hagomvye gukorerwa mu runani yatamva itomo yitanzwe keretse ko bitabereye, niko vyongerwa ko n'abarongoye bashirahamwe y'abamenyesha amakuru. Mu bamenyesha amakuru rero baraterwa ubwoba ni imbona nkubone mu biyago canke bakaronka n'ubutumwa bw'abantu batazwi bubibuza ko umumenyesha amakuru mwiza ari uri muzima. Niko rero bivugwa n'umwe mu bamenyesha amakuru amaze guterwa ubwoba incuro nyinshi. Muri indwi nyene urwo rwego rwa leta rero rwarabujije radio Bonesha FM kuvugisha ikiganiro cavuga yuko gucerwa kw'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka 2024 gushika muri 2025. Mbere mu batavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi harimwo Agathon Rwasa yahoze arongoye umugambwe CNL, mu nyuma agakomborwa n'igice c'indongozi z'uwo mugambwe mu ntango za ntwaranwe bafashijwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kubwiwe hamwe na Gabriel Rufyiri arongoye Olukome bari abatumire.
CNC yadusiguriye ko ico kiganiro kitosubizwamwo mu gihe itegeko ritaratorwa. Ni kumwe rero mu barongoye ico kinyamakuru yamenyesheje ikindi kinyamakuru citwa SOS Media Burundi. Ico kiganiro rero kivuzwa buri munsi kuwa gatandatu n'uwimana, kigasubizwamwo ku munsi wa kabiri n'uwa gatatu mu Kirundi no mu Gifaransa, kubangira muri bimwe bimwe bikorwa bakora vyatanguye rero mu bamenyesha makuru batabona neza kazoza k'umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi. Inyuma y'intureka zo muri 2015 zavuye ku kindi kiringo ciyamirijwe n'umuhisi umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza, rwanatumye abamenyesha makuru barenga 100 bahunga. Ibinyamakuru vyo mu Burundi rero biracafise n'ingorane zo gukora mu bwigenge mu gihugu. Muri kahise cari akarorero mu bijanye no kwigenga kw'ibimenyesha amakuru. Reka tubandanirize ku vyatangajwe na Parsem ngo bibaye ngombwa ngo n'abanyamahanga ngo nibahabwe uburenganzira bwo kwinjiza igitoro mu gihugu. Ni mu gihe Burundi rero buriko buraca mu bihe bitoroshe bituruka kw'ikena ry'igitoro. Ishirahamwe Parsem ryiyemeje guhimiriza Abarundi guhindura ingendo, ribona ko ivyo kwinjiza igitoro mu gihugu bikwiye gukorwa mu buryo bwa kinyabwuga, bakabiha abantu babishoboye kandi babizi naho bo bari abanyamahanga. Bwa Faustin Ndikumana ngo kenshi usanga babanza kubaza ugomba kuzana igitoro wari we nico yamaze, ariko ngo ivyo leta ikwiye kubirengera, ahubwo igashiraho umurwi w'abahinga batandukanye hamwe n'abasanzwe bafise uburambe muri ico gisata kugira ngo baterere leta ivyumviro ku bijanye n'icokorwa. Yo ngo yoba imwe mu nyishu rero zotuma ingaruka ziva kw'ibura ry'igitoro zigabanuka. Ikindi kandi ngo coshoboka muri iki gihe Burundi rero bwagirizwa ko muri leta hariho abanyonora ubutunzi bw'igihugu, kuba gukurikirana neza itunga ry'igihugu rigacungerwa neza kandi rigakoreshwa ico ryagenewe ku buryo amakungu asubira kwizera Uburundi. Ivyo rero ngo vyotuma leta biyorohera gusaba ingurane yihuta mu bihugu bibanyi canke mu mashirahamwe mpuzamakungu kugira ngo amafaranga y'agaciro ari mu bubiko yiyongere ave ku ndwi zibiri aje ku mezi 3, ariko hagasaba leta ko yohumuriza Abarundi kuri ico kibazo, kavuga n'ibiriko birakorwa kugira ngo ico kibazo gitorerwe umuti nk'uko rero we ubwiwe abisaba. Iyi ni imboneshakure ya Hejuru TV. Gusa tubibutse ko hari inama rukokoma yabegwa n'ivyo kwiyunguruza hamwe no kunguruza abantu n'ibintu. Ivyumviro rero kucokorwa ku ngorane zanze igisata co kwiyunguruza rero kubakorera mu bushikiranganji bw'ubudandazi, kunguruza abantu n'ibintu, abanyonga imiduga yunguruza abantu isanzwe, abanyonga vya biduga binini bitwara imizigo minini, abakoresha ubwato hamwe n'abasanzwe bafashanya. Leta y'u Burundi muri ico gisata barakoranye mu nama rukokoma ku magenekerezo ya 13 na 14 Ruheshi 2023 mu nyubako za King's Conference Center Bujumbura. Bakaba bariko baraca hirya no hino rero ibihanze ico gisata bongera bagashikiriza ingene vyotorerwa umuti. Merekia Niyonzima aserukira ishirahamwe y'abakoresha imiduga minini itwara canke ikinjiza ibidandazwa mu mahanga, abona ko afise ingorane yo kubura ishuri ryigisha abanyonga ibiduga binini. Ubinyonga rero ava mu miduga mito akaca aja kuri ivyo binini kandi zitandukanye. Navyo rero ngo bimuteza amasanganya. Ashikiriza kandi ko mu Burundi honyene ariho wobona igikamyo gipakira toni 80 kandi ngo ntibikibaho. Aha agasaba ko baboneka urwego rukurikirana kuko ivyo navyo vyica amabarabara ndetse n'iyo miduga. Charles Ntirampe barongoye ishiramwe ya Trabo nawe akaba asaba ubushikiranganji vyo bujejwe harimwo kunguruza abantu n'ibintu ngo bukore cigwa busuzumwe n'uruhombo rwatewe n'ingingo yo kubuza amapikipiki n'amakinga gukorera mu bibanza bimwe bimwe vyo mu gisagara ca Bujumbura. Mirene Havyarimana aserukira ishiramwe ya Salati ririmwo abunguruza abantu n'ibintu baciye mu kiyaga Tanganyika, tangazwa n'ingene bandikira ubushikiranganji babusaba ivyo bakenera ntibaronke inyishu. Akagira ati iyo ubwato bahagurutse harya iba ari imizigo 360 iba igendeye icarimwe, birafasha cane mu vyo kunguruza ko dufise inzitizi ko ahandi barakuweho TV yari ku Burundi turagiriha. Ubushikiranganji bujejwe turabwandikira makete ariko nta nyishu tubona. Twarasavye ko twokwemererwa gukora 24 heures sur 24 heures ariko nta nyishu turabironkera. Ikindi Mirene asaba nuko otangwa inyigisho ku bantu batabara mu gihe ubwato bugize isanganya mu mazi. Kijanye rero n'abatabara, Havyarimana akabasaba leta ko yovugana n'ibihugu bimaze kugurura ayo mashure kugira Abarundi babimenye nabo ngo vyofasha.
Mu kijanye rero na permis zo kunyonga imiduga Manirakiza Isidore Mike aserukira abashoferi avuga ko ugiye hanze ukerekana permis y'u Burundi batakwemera kunyonga kuko hari bitari kuri urwo ruhusha. Manirakiza atanga akarero ko ku badereva bagiye muri Australia basanze impusha zabo zitemewe n'amategeko. Kuri iyo myitwariko yose Pablo Ndayishimiye ajejwe gukurikirana ibijanye n'amategeko ngo n'ukwiyunguruza kw'abantu. Ibiro vy'umukuru w'igihugu akavuga ko abasaba gukora ijoro n'umurango bari bakwiye gushigikirwa. Biraba permis itemerwa igeze mu mahanga. Ndayishimiye Pablo ashikiriza ko yabifashe nkama shikiranganji bujejwe buzoshira kugira ubuhinga kugira bikosorwe. Marie Chantal Nijimbere n'umushikiranganji bwajejwe harimo kunguruza abantu n'ibintu bakingorane ziri muri ico gisata zitera inkurikizi ku buzima bw'igihugu bwose, akemeza ko leta ibikurikirana cane kugira ngo ihangane n'izo nzitizi. Yakizera ko iyo nama kuko mizotuma haboneka inyishu ku bihanze igisata co kwingurutsa abantu n'ibintu. Naha rero duhereje aya makuru yacu twari twabateguriye muri iki gitondo. Mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'izindi nkuru tuza kubagezaho kuri Imboneshakure ya Hejuru TV.